Superman yakwije umuriyoni. Superman yaririmbwe no mu rubanza. Yaririmbwe no mu rubanza. Iraba blessed. Imihezagiro n'amabibiri yarate. Mu rugo kwa Mutama mu kwakira abashitsi turabaririmbira. Yeah. Sivyo abageni turabaririmbira. Urabyumva? Ico kintu nico cyabaye. Fizzo. Amaze kuja kuri stage, amaze kugenda tanguye kuririmba gato. Ya bacomotse n'amabibiriya binyegeza umenge. Amaze kubona abantu ariko arasohoka imvura ikira. Baratangaje ngo bagiye gushikana ari igiseka ari inyuma ya Kristo. Baratwishyura urubanza. Niko babo Bibiliya ngukumengo uramaze kubona imvura nirikiragwa. Abantu bariko bararuga nta hantu baja kugama. Iyo imvura iguye udafise ishashe utereka ku mutwe. Umupenekota kubonanye dread ntakubona akubona mwicaha ayo gati shetani nimubabonye ko ari satani. Ntage ntibabona Fizzo. Babona umudayimoni yavuye from nowhere. Dayimoni ari D1. Kwa Dayimoni yarafise udushatsi duki yarafise Ega D1. Kubera je mu nyuma mba ko ajya ndi chef shara mu nyuma na change muri protocol. Nefise baje ya protocol. Mu nyuma D1 nara mu protocol gushika gati none gasha. Fizzo abaye satani. Wewe nawe bica bigenda. Kira je mu mengo ndaka Dayimoni. Rero ari ukuntu mu pianiste waguma ariko aravuza kandi uva iyo ndirimbo yari ihwanye n'urubanza. Byari bijanye deja. Ahubwo je naravuga ati diwa naza guhagurukira akaririmba nawe. Nawe agacaririmba aravuzaga no karimbo. Vraiment. None akaririmbo keza ikiwa vita. Jewe Edisson Odeta no hazuzi intambara za gute je ndi tayari kugwanira Odeta niyo majamba agize indirimbo je nibaje yuko batatahuye peut-être nk'amajamba ari mu ikibazo sindirimbo ni satani bad mini bad boy ila Fizzo nawe atoyaga telefone gucya bye tiaga direct Ega. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nibaziye ko turi top, nibaziye ko meze neza cyane. Umuntu yamaze gushika, wamaze kubona notification kuri Budgeton TV ndazi wamaze kuyisikira kugira ngo ubashe kuba on time, ubashe kuba ku mwanya. Uno munsi dufite byinshi byo kuyaga, uno munsi hari exclusive nyinshi zigiye zitandukanye. Kuko mwayibonye ndi kumwe na Simbizi wase Mavumba nkuko mwamaze kubimenyera cyane. Yaje afise kirda mu kanwa. Na kirda mfise kirda yawa. Simbizi twahuriye hasi ufise amakirda. Ukutanda mu kitende. Bantu ndamutse neza. Hama. Sokufumwegera. Indamutse zavidugwe. Umunsi ba iriki. Indamutso nyeranda. Dukwegana bwati. Umunsi batanguye kubidutukira niwo munsi wadufise ikibazo. Na ninza dutuka twagize iki. Hari cyakiremo. Ariko urazi ukuntu bakubangamiye muri no miss. Bande. Abanyarwanda. Ngo nakoze iki? Simbizi ngo amubatuka. Simbizi ngo wamanguri ko urababwira nabi ngico mufana abanyarwanda ahubwo no munsi ngo ugende ukibabwiye. No fikise n'abanyarwanda nduwabo. Muri commentaire zikiganiro duheruka gukora warasoma. Ubu ngubu nuzi ko ngende umunyarwanda. Na cyane. Sawa umuhungu wa muyobo. Niko so ngubu si no munsi se. Twakoze ikiganiro mu kinyarwanda cyabo. Ikiganiro mu kinyarwanda. Nari ribisi. Niko kayitesi. Niko kayitesi. Ravuga ngo nta mutima mubi. Nari bipe. Niko mutesi. Numva ngo witwa mutesi. Oya. Vugisha ukuri izina rya. Oya. Izina rya. Vuga neza. Ntubeshe. Yamana isi sky turekane nazo. Izina ryanje ni Ineza rero cyamba mutesi. Ineza gaye. Ineza y'Imana. Ineza y'umukama. Ngira rimikashi yo turabizina giye. Ineza y'umukama. Andika none. N'amatetwa abanyarwanda umunyarwanda kazi wa biko Joan Kanyarwanda kazi. Je nduwi wabo. Usanga yitwa Esperance Odeta ndi ku Masabo.
ama prenom cyane ubu no usanga ari bo mutoni wase Jenny Juliana wewe ni umva bihurira Liliana Juliana wewe ni Juliana urakomerewe cyane none urakomerewe ndakomerewe gute no numva ko rimeze neza umva ko ryoroshe usanga ari bibi sasa uyu muntu iri zina kweli urumva ari Juliana cyari bijyababibi nijya babibi gute mbega bibi bavutse ari ababibi oya nyine usanga nyine ari zina nyine rishaje nyine ukuntu nyine rya kera uwase mavumba niryo rishaje ese mavumba ni sokuruda iryo riri update ndamukiriza abanyarwanda n'abarundi yamujyana muri kano kanya turasuje abaturanyi bacu yambu cyane twizera ko bari top twizera yuko bameze neza cyane bategeza kuba bameze neza naje dupfa na bavandimwe nta mutima mubi gusa kenshi ndakunda ingene abanyarwanda bikunda sivyo ndakunda ingene abanyarwanda bikunda niyo mpamvu kandi abanyarwanda umenye burya abanyarwanda n'abarundi turahuriye hari ibintu byinshi duhurira ku muco umurundi umubwiye ukuri kumubabaza akubwira turamututse rero niyo mpamvu rero kubera je ndi mvuga kuri sivyo kubera mvuga ukuri hari igihe uko kuri usanga kenshi usanga mvuze nko kuri kubabaza rero ndashaka kuba mvuze ukuri kubabaza umuntu kumva ko ngomba nta mututse oya nukuri kandi burya ariko kandi n'ubundi kuri kurababaza si kuri kose kubabaza iyo umuntu akubwiye ukuri ugatahura yuko ari ukuri niwe ushaka kubabaza mugabo arundi umuntu ashaka kukubwira ukuri bati ibintu kenshi kuri kurababaza simbizi bivana n'ukuri uko ariko bivana kandi n'ukwakira ngabo ukuri nyine n'ukuri tu ngabo hari ukuri kubabaza sivyo hari ukuri kubabaza n'ukundi kuri usanga kutaha hari n'umuntu atahura ukuri akakwakira hama agacamenya yatego ko ari ukuri reka mbane navyo kandi rero vyiza kugira umuntu akire urazi yuko ari abantu ashobora kugwara ingwara par exemple akagenda kwa muganga agatinya kumubwiza ukuri kugira umuganga amuvura ugasanga wewe yego waje nairiye mugabe bivanye n'ibintu bamvuga ko utanguye kugushuha uvugisha ukuri ati jewe mavumba yarayiriye muganga ashamenya yahera avuga ati mavumba ashamenya n'ibipima gutuma none utavuga ngo urumva umutwe urameneka Bica bikomera cyane bica ibintu usanga muganga agiye kuvura umutwe kandi hari ahandi hari ibindi bipima ari kugutuma agenda uzana amaraso urindira amezi 3 urindira amezi angahe ibaze simbizi wase mavumba muri uno mwanya duheruka mu bukwe bwa Edisson yahoze umuvandimwe wacu asanzwe nabikora neza kuri PJ Classic FM muri no mizi yego mu kiganiro Classic Vibe na mafoto twabonye ni na benshi bavuze yuko simbizi ngari bwa mbere bakubonye uberewe muri costume oya cyenda begwa ega mwigorane simbizi kabisa yambaye akabegwa gushikinoze oya jewe mu bisanje ndabegwa Genda bego. Gusa sindabikunda. Ukunda kubega. Oya siguye yanje vraiment. Kubera buri giyo mberewe no kwiteza ingorane. Ngaho jewe arakadada kigeze kunyimanye nuko macha ndabegwa gacakarama. Cyabibaza rero ngenza nguma mberewe no mu rubanza wari wicaranye n'inkumi nziza gose. Guys ndabibutsa ngo uno munsi dufise nukuri no munsi dufise content ya mbere ni Simbizi wase mavumba kubegwa. Content ya kabiri ni ubukwe bwa Edisson yahoze. N'inkumi nziza twareko. N'inkumi nziza bari bicaranye yari en rouge. Jewe ifoto nayiravye ndanagira screenshot. Ndayise gamwe. Nizere kutaja mu kiganiro. Oya ntija mu kiganiro. Uja mu kiganiro. Indi content dufise ni Superman yakwije umuriyoni. Superman yaririmbwe no mu rubanza. Yaririmbwe no mu rubanza. Iraba blessed. Imihezagiro n'amabibiri yarate.
na cyane cyane guys no mustaza kuyaga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye reka dutangurire mu bukwe dutangure kuri Simbizi wase Mavumba mu bukwe araberewe en costume guys en costume wari wambaye nk'igikona en costume ari kumwe n'umwana wa rouge yambaye ama rouge mwana mwiza washitse bagushira kuri ya table cyane tujyatwana mu Burundi bazgene batwita udututsi kazi nzokwegera gute ariko batwita tujya mu rubanza urashyize kuri table d'honneur baca baragutereka hajya ahantu ngo papa canke wagiye utwaye wagiye uri akompanye ujya ni nyina mwamikazi mwamikazi akana kanje kitwa mwamikazi oh wow bon sega bwa bundi ntibisondeka no kwisondeka na cyane cyane none nsukubona ko no kwisondeka cyane Simbizi je nyibona post na cyo mvuga ati aha Simbizi yashitse baca mutereka hajya ahantu dabaye rero ngo bwawe kwemera ko yifotoza n'umunyabyaha none nawe uravyemera ko uri umunyabyaha isi ndi umunyabyaha bwo ndi icyaha uri icyaha ega nawe ubona uko nawe uri icyaha nyene naye hano bikomeye ega nice cyane nicaranye n'icyaha we warihevye warihevye uri cihebe uri umwihevyi uri giki kigama ubibona mugihe nshobora kwemera kwicarana n'icyaha gusa rero wihevye cyane niwemeye no kuvyarana n'icyaha oya senopio iyo wumva ibyaha birarutana we hari umuntu n'ukuri ko Imana muraramukanije gutya uribuka Yesu yarigeze kugenda location iraho arinjira hariya nko mu Rwanda yagiye harano bita hariya Gikondo hano bita umuntu uzenya mu hari Gikondo hano bita Isodoma urahazi Isodoma bita Sodoma Gomora ni boîte oya na location genre kujya kwa nko kumusaga hari hariya muri Ceceni hariya muntu uzenya mu Kanyosha hariyo mu Cibitoke hariho kwa Sori hariya muri morgue ngo kwa shetani ni location imwe ni dusanga gusa ni nk'umuntu usanga umuntu gasanga nk'umukozi w'Imana kabona ngo aciye hajya kwipave kuri 11 asa tano z'ijoro saa sita saa saba ukabona arenganye ku kwipave hajya kuri 11 niyo kwitwaza ngo ngiye nk'we isupu oya zimwe zanuzenya za boss hariya ahica bagiye kunywa isupu oya nta supu yajya hano rero dufatiro Yesu rero hano bamubonye Yesu agiye ko burya Yesu yarakunda indaya cyane yakunda indaya gose kuko hama aragenda imwe irazira muhanagura mukorakora muji bari kumwe ati esiko mekaramukora karazo ari we urabyumva mugabo we kubera ari zari zamuzanye ku isi ndaya ibisuma amesha tivwa rero bati umuntu arazo urabyumva umva ntibataura ingene Yesu yokora indaya y'umukora rero nuko rero baciye bagira comment dono nga rero nambe ata comment urigera ubona hagati ya jewe nawe oya comment uzurazi ko zamutsa habaye bavuga ati oya zamutsa habaye bavuga ati ngo mwajanishije byaguma bavuga mugabo na Yesu rega muraberanye ngo yishushanije nabo kugira oya mvuze je nawe babonye byaje bavuga ati ngo muraberanye yo commentaire bagi je bavuga vraiment none wowe unamusumbwiye ko je nawe abagira muri commentaire bavuga ko tuberanye mugabo wowe ugacu uvuga ati urya munsi ngo bari baguteretse umwana bisigura yuko umwana mwiza tuberanye ari wewe ivyo navyo bikuraye sa ego ramaze kwiyakira urumva ushatse ngo nanje ndicanka we urumva umbwiye yuko umwana mwiza je ko tutokwicarana mu gihe abandi bagira ama commentaire bavuga yuko je nawe ari sawa ibaze wa mwana mwiza rero umwana navyaranye yavyaranye n'icyaha Simbizi wabashije kugirirwa namuhoteye vraiment
icyo tucemeranye simbizi wabashije gushika mu rubanza rwa Edisson yahoze muri mariage byari bimeze gute wabashije gushika byari muri komite bari muri komite y'urubanza kuko je ibintu byose ndi mu bigenda neza urazi ko rero muri komite y'urubanza rwa Deben kandi kwagenze neza cyane n'ubu nari muri komite y'urubanza rwa Edisson ubwa mbere nari chef Charwa nari umushefu nari shefu cyane nari shefu urubanza nari shefu utagira ikinyobwa cy'umwambiro chef Charwa nari nkomeye wowe wari ku mukuru w'urwego mu nyuma na telefonwa no nijije nahisemo guhindura kubera umushahara umusanze barabi imiduga bose bideplashije byagenda bayibona bwa mu nyuma njambona ati kubera ahantu urubanza rwakorewe furu bya ibintu byiza by'amateka rwakorewe kuri Peho hasana neza cyane naciye mvuga ati naciye niruka ngenda gukemura ikibazo cya sonorisation na telefone atebana genda urabe ati paraît yuko sono kunuku ndasimba kuri Peho kugira ndabe yuko ibintu byose bimeze neza nsanga dekoro bahejeje nasanze Nova yari chef gestion Ano gestion twese amaposte twarabashefu cyane n'amabari twe twakigabuye twari dufise power kabisa urubanza rwose mwari mu nyuma rero maze kubana bimeze bon turahari kuko en fait ni urubanza rwategezwa kuza nk'abantu bari limite urumva kuko hajya attention urubanza abantu bose bategezwa gufungura bategeza kandi no kunywa kandi twabikoreye muri resto bar ahantu twakoreye urubanza isahani imwe n'ibihumbi 30 yatekanijwe kuza abantu 280 urubanza vyese kuzamanza kandi mugabo abo nubo twaprevoya même n'aba imprévu uravyumva rero urumva niyo mpamvu twategerezwa niyo mpamvu Nova yaciye muri gestion kugira ibintu nyine bigume bigenda neza tugume tubikordona kandi ibintu byagenze neza nta waje atafunguye isosi ikwiye atananyoye gusa nuko rwa rubanza rukijijwe rw'abantu nk'abatwebwe nyene abakizwa abantu tunywa amata abantu munywa amata kuri post yawe ya dimanche ejo saa 8 wa postinze uvuga uti gusha ngo urubanza rwari ruryoshe ngo ariko ngo habuzemo akantu k'umwambiro ivyo kuri stat yawe ya Facebook ya WhatsApp akombeshera wanditse nguti navuze ku rubanza rwari ruryoshe waravuze ko rwari ruryoshe urubanza rwari rumeze bon ahubwo peut-être ivyo nagombye kuvuga numva nuko iyi monde turimwo tubayemo gutandukanye hari abemera ibi hari abemera biriya hari abakunda ibi abakunda baranka biriya mugabo iyo watumiwe ahantu mu rubanza ubwirizwa kujana n'imico yaho hantu urabyumva novuga yuko urubanza rwa Edisson for real naragiyeyo urubanza rutaranatangura ndagira live ndereka abarundi n'amakungu aho urubanza rwa Edisson ruza kubera barabonanye ko ari ibintu by'amateka abari mu gikoni nderekana byose kira kitu urubanza rutaraba ko urubanza rumaze kuba ko burya nta n'amakamera ari hanze twari yari yemerewe ko tugira kubera twari tuzi neza yuko hari abantu b'abapasiteri biki ashobora kuba on sait jamais kubera ufashe Edisson umunyamuziki akorera mu gisata cy'imiziki mugabo ukwemera kwiwe n'umutambukanyi wiwe n'abapenekote si kandi abapenekote pratiquant bamwe nyene abapenekote bamwe bajyama ku kirago urumva musanga afise bibiliya ingana nk'uko babita bindani bamwe nyene basenga bakarira basanga mose yumvise ngo Yesu abonye ko Yesu karira nyene avuga ati Yesu uravyumva rero abantu mwe nabo n'umuziki urazi neza daboro yuko abantu dukora ibintu by'imiziki nituragira notoriete niturizegwa turaciyubaka of course uno munsi urashobora kugenda ahantu mu rugo k'umuntu ugiye kumubwira ati jewe ndi umunyamuziki nje kugusaba inka hagati wapi wewe sinokwari je baranyimye umukobwa kubera akazi zinagiye Imana nanje no mukwiyemo navyo uvuga nawe munyimo sawa
rero ucumengo ro twebwe nje twaremewe gutwara aba Nice Sky gutwara ba Davis Morales ba mukobwa zo kubwira ati reba arasheri yindira hangane none jewe namagiye gutohoza amakuru nawe ucugenda hari Rabyo bisiguye ko twebwe dukorera kano kazi k'umuziki babisaba turonka undi muntu bidahwanya nakazi tukora egera twebwe biba byiza kandi ivyo tubera na cyane cyane ivyo tubera yuko nka wewe shura nk'umukozi w'Imana akaba ari wagushiramo ibintu byanje bikajamwe Imana ibi nyene bikajamwe Imana Edisson akorera akazi k'umuziki akazi kiwe kamisi yose nakazi k'umuziki le fait que imiziki itarizegwa cyane ije mu bantu ambwiye ko ari kandi kazi nk'ubundi kandi n'urugamba rukomeye niyo mpamvu twaciye tuvuga tuti y'amakamera y'abantu baza kurondera ama content tuyabloke mugabo ntihabura inyengetera ikinjira cyane cyane maneko drizi sinzi nyene yayinjije yitwaje ngo n'umukozi wa PJ Classic aba yayinjije burya amakuru yose yasohotse yasohoye n'itwa maneko maneko uramuzi maneko ndamuzi maneko drizi yasohoye amakuru kuri isoko ya wapi bafise ikintu kita nambari numbazi ikintu njamanyanga nyene gitanabaho nicely nambari nice jeep nambari nice clip numbazi ikintu kandi niklo kandi bimwe n'ivyo manake urubanza muri rusangi rwari ruteguye neza kiretse unomva kandi umva ikigira kabiri Edisson n'umunyamuziki ategerezwa kuza nk'abanyamuziki abapenekote nawe urabazi umupenekote wisize n'utwo tuboro wisize ku muntu agusa utwo bavyakira neza byakira ari n'abandi numvise ngo avye nabi warayikatishije umukobwa wabo ntibamuguha bwate agapanda gakorera kwiki ivyo bintu SIMBIZI nayo nicishyiramwo umunyu gose Shimboke bazi warakatishije ugenda kuvutuza ibyo uvutuza ugabanya ibyo ugabanya ati urakora kosora Imana wewe ukora kosora Imana wewe ndagira aho kandi Imana yakoze kitsa ibihemba niho bivuze ntabyo navuze waragasoza kurekerero niho bivuze kubera baravuga ngo natoboye ugutwi ngo ivyo vy'amatwi byo gutobora abaje nivyo navuze je twe ndakubwira ati sawa ntangora iyumvire rero ibitaboneka bamenye gusa yuko ndakwisavye uriru SIMBIZI ngaro sinze yuko Edisson namakuru fisi ndabonye bari butaguye no kumuvuruga hakiri kare ngo Edisson nyene aza kurara ngo yagatavyamenyereye vraiment ngo twaramuhanuye Edisson ngo tukumenyereze arabankira nahise ngo ugafata Edisson inzu ugiye tukugara nahise ugashiramo indani warakujya kurafata izo nizo mpanuro mwaguma mumuha kanaba kumva yazinguye amabibiriya kwasigura ijambo ry'Imana bitugane ico ni cyamwa itunda Edeni ari muri Edeni ngaho pima uwo mujurazi neza yo game ugomba uje gukina kina ati rero yaguma aja gusengera abantu kugara shira kwigufuri pa fata imbo fata ingona wayishize muri kaje fati tamwe ndani mene kachukumira aba igasha imunanira no igubiza yabi Edisson umva ibintu SIMBIZI ariko arakubeshira muri kano kanya oya none nuko umusanzwe nuko bigomba kumera iga mwisi mwarayononye uza kugaburira abana amatunda baeva muza muduhenda urazigereje nari umwana mwiza ntabura baeva n'ubundi rega ntacuraba nawe wiheboye rero amaze kwihebura mukatugerageza mukatuhenda namoye bitugane imisi y'ibyo bye siko uko cyende umwana w'imaji mama ni diakoni vraiment SIMBIZI buri wese arwa Edisson n'umunyamuziki nkuko ari kuri abateye induru bose n'abantu gusa babanyabyaha bate no ni bande banditse ivyo kwa Edisson sasa abo babanyabyaha oya bon haraje abanyamuziki bagiye batandukanye avuze abanditse bagira ama commentaire ngo urumva ngo Edisson ngo yo twarakubwiye ngo uyu bikora kare akora iki bashaka akora iki wewe umuriro ni wamuturira wewe muzoshana wewe
ariko ubu uyi pasiteri yavyemeje arahezagira ati genda uyige ngiyo turayiguhaye arahezagiye ubu icamwa kikwiye icamwa ati apana bya vyamwa bimwe babanje gutera inshinge naturelle hari abantu bavuze ati ngo none ko tutabona impeta ku mafoto ya mbere muri Eglise Pentecote impeta muzambikanira muri Eglise babanza kudisengera hatanguye séance photo kubera babasengera 15h hatanguye amafoto 15h 16h ko hatanguye amafoto agenda kwifotoza World Beach Club Dirac bacha bagenda muri Eglise barabambika impeta amafoto yose muri salle bari bamaze kwambara impeta ngo bantu kwatana abantu ari n'amajambo menshi yavuzwe simbizi ngo Edisson gatwaye umuntu ngakuze gose benshi ntibatinye no gukomanta bavuga ngo yari yaramaze umwaka wose ariko aratraga ngo hama ngo mu rubanza hitaba mama wiwe genre hari ukuntu batavyakiriye neza abona ba contre 6 none gashaho baraje ngo odeta odeta ngo barakuze gose nakuze gose n'ikibajo gusa nakuze n'umwana umukobwa mwiza yubaha Imana niba mukobwa twese twifuza nanje Imana yomfasha nkaronka umugore ameze nka Odeta bari mufasha nkwiri niba mugore umuntu wese yifuza gushika ku rugo nta muntu yo kwifuza umukobwa presente ufite tatuwaje guhera no mu maso amahereni mu maso zuru ku gitsina usanga gravite ururimi gose guzuye ratobagoye aratoye aratoboye haratoye mama boye ne nk'uwo yakubonye nkawe nka nice nkawe yakubonye nka mama yavuga ati uwo Dayimoni mukuye kandi rimwe baga ntibemera yuko wonakizwa bose bumva ngo mama ngo naho aramuvyana arakijijwe ngo babona Dayimoni uwo mukazana mama yarakijijwe ni Sauli yahindutse Paulo ibyo niyemera Utire ku ruhande rw'iwawe amajambo bagiye baravuga yuko peut-être Edisson yo barongowe kubera kanoti ka Odeta kanoti wa ntibiba n'urukundo rwakoze nibangaye ngaba bafite amafaranga muga twanse kubatwara twaraho ahubwo benshi baraje ambare wabansa abandi kano kameme no je ntagukunda simba ndagukunda reka nibibaho kibwa ndagutwa baza ko je nanje abo dukeneye abo mafaranga baruje nga barandagara mugabo urukundo nigo rukora affaire ya Odeta na Edisson urukundo rwakoze sama none Edisson ni life ni tuyizi none uko abayeho ni tukuzi none none baza ko ari cyo kimwe na Alvin Smith bafise n'imiduga bagiramo no Edisson ari pakiza arafata kabus arafata gakinga arafata moto kameme yabari affaire y'amafaranga si c'est pas ça ari ibintu byimuvuga ati amafaranga ikintu cyambere uheramo uravuga ati mindurira ubuzima Edisson abaye ubuzima nk'ubwo twese tubaye tout simplement gusa n'umuntu yita ariko ngo mu minsi mike ngaracabukana wenyene ibyo nivyo bavuga nabo bantu b'ama contre 6 rero baba pourquoi pas none Odeta we batokigumanira nga why not yaba projet ari nto ari uko ndaza abajene benshi ngaha bagize ama mariage bakagira ama maison de passage Edisson yibera nga mu Kamenge yaba ari umuntu avuga ati arafata maison de passage amo umugore akabanza kwanza akayivuguta umugore agiye hanze gacishpira kwibara mu gashambrete yora yiberamo mese pasa Edisson abayeho nkuko yabayeho uko nanje mbayeho urabyumva nyene nk'umuntu avuga ati hari imyaka fururu uyigezemwo nuko nyene nanje nyene Imana itara ndacaparanganya ibyo paranganya gukora urubanza birahasha urubanza rwa Edisson yatwaye hafi miliyoni zirenga 200 none amahera ntiyarahari mahera twaramuterereye yego twaramuterereye Edisson urubanza twarukoze canke amahera yaravuye hari yahanze ndakwereka groupe none ndakwereka amafaranga twaterera je ndi muri komite yategura urubanza ibyo amafaranga yavuye hanze ibintu
urubanza nitwe twarukoze none wambonye nahavuye uko urubanza ruheze je narindiriye ndaba uwo muntu wabona tumuvuga kuko iyo uri mu rubanza rw'umugore yakoze urubanza uhabwa amategeko n'ababona umugore of course meni twe twateguye ibintu gushika nitwe twapanze ibintu twabure badusanze iwacu ege wabona umukobwa iyo baje mu rubanza namukera muri sale bitoye ko babasanze iwanyu na cyane twe badusanze iwacu nitwe twabakiriye urumva urubanza rwa rugwi wacu twarukoze Vyo abantu bakubwira ngo urumva ngo numugore ngo yagize iki kwese pasa. Nane okay. Jewe nanje buca ndongora. Sinzorongora mu diaspora. Naho bazovuga iki? Ninakuru urubanza. Ninakuru urubanza rukaze rusumba rujya gwa Edisson. Jewe bazovuga yuko yende yarukoze. Ko ari umugore yarukoze. Tuvuga ko wivye. Nivye hende. Reka shabye. No, urukundo rurabaho. Edisson amaze imyaka n'imyaka ari karakora, urashogira ama economy ukiniga ukiyima uzokora ibintu. Ariko gakora ibintu kandi ufise n'abagenzi. Bimeze neza. Bashabanye raduhaye kibanza. Twararishe gusa ibindi by'amadeko imbwa ikibanza twakironse gratuitement. Wow. Ikibanza twakoreye mu kibanza VIP kibanza kirazimvye. Twaragihawe. Cyane. Urabyumva? Ibindi byo turabiho napeye mugabo urumva iyo nkajewe par exemple ndumu influencer ndazwe sinshobora kubura nkorera urubanza sinshobora kubura banerera urabyumva naho je famille yanje tuvuga ati a part famille wanje jeje nyene mfashinye ati ngomba nkore mariage nta cyitwazo coba ngo urumva ngo na mahera y'uwahe je ndaza abagenzi mfise babura gusa yuko nanguye uruba komite nk'akamereza $100 undi $100 yo 50 angaho ugasanga ndakwije amafaranga kuri urubanza rwiza undi akami kibanza je nkunka metre mu vuba yaramaze kumbwira ati igihe cyose wakeneye kugira mariage kibanza kirahari sponsor yiwe yaramaze kuyitanga ari n'ibintu simbizi atari yumvira urumva rero mpamvu ndakubwira ati rero twebwe araho ibyo tugira agaciro kabyo karemereye mugo dashobora kubibona atari ibintu harura gutya ibintu we undi muntu abikoze byo muvuna mugo agenda bironka byoroshe abantu bareke kuvuga abawe bavuga ngo biki nibiki sivyo ko hari amapote twe turonka abandi bitaborohera rero bareke abantu bavuga ngo urumva ngo Edisson yarongowe dusazanye umukecuru n'urukundo rwakoze Edisson nawo data babaranye imyaka myinshi hari amafoto ya civile wigeze ubona no Por bagize état civil il y a 2 ans 3 ans ça none urinzi ubona gusa kubera Edisson urusengero yasengamwo n'umukobwa hasenga harabaye ingorane ko ukwemera bujya abarundi turafise ukuntu twamaze gutwagwa n'ukwemera birateba kugira abashingirwa mariage yemewe na republika yari isanzwe ihari umusanzwe hajya Edisson naho deta yarasanzwe bari marié rero bagize ico bita religieuse mariage religieuse imana bahezagire kugira aje kuyijya ajya ntapfata ahonja kandi ngo ndabira ako simbizi vraiment warubazonde premier muratangura uramubwira zenya Edisson ngo urubanza gose ruhetse ngatari karatwenga vraiment ngo vyanse katwenga oya urubya rubanza rwa Edisson naye hari ibintu byabaye gutwenga ategeza gutwenga yategeza gutwenga kandi yaratwenze kandi yararyohewe ngabo nawe ubonye hariho kantu kabaye yene mwayibonye namwe mwana byumvise akantu nyabaki kuko urana nakubwiye ko Edisson akorera mu muziki yari yatumira abanyamuziki maze gutumira abanyamuziki hariho yari yatumye hariho abaremvyi benshi ba Edisson Big FIZZO D1 yari ba Nipo Simple n'abandi twese niho twari turi na cyane ubwo arabonye ko je nagiye nambaye nka diakoni yego mu gatondo nagiye nambaye agashapo kanje nkoresha mu kuraguza ku mugoroba canda kubera jewe ndi umuntu nshobora kumenya ati ngiye aha ndazi kumenya ikibanza ndimwo yego kandi nshimiye n'abaririmbyi bose baje abitavye bose bari bubasha urubanza rwa Edisson nta waje yambaye kimavumba bose baje bubasha urubanza sivyo kumwandibuka kera tukiri muri komite twari twamaze kuyaga cyane
ikijanye ni na playlist sivyo na repertoire y'indirimbo zitegerezwa kubuza ko twamaze kuciga ko yuko ari urubanza rw'igipentekote mu gipentekote rero twa famille y'umugore Edisson famille yiwe benshi n'abamengo basengera numba namba ari bombeje namba numba zyo basengera nabakizwa mugabo batarabapantekote nabakizwa bari modere yagiye kugira mariage mu idini ry'umugore yagiye mu idini ry'umugore ushaka inka ajyama nkayo ajyama nkazo mugabo jewe umugore wanye ngazonza mujana siyazo ntwari urumva rero sasa mugabo attention je nanje umunsi nagize mariage nta nzoga zizonyobwa kubera mama we wanje ni mudiakoni kandi ukwemera kwiwe inzoga ntizemewe pombe utazikunyea pangine mugabo mu rubanza nta n'umuko kuri kote yiwanje mugabo muri dote kubera nk'umukobwa wabo bara katolika binywera byose karagasoke ari inzoga yitwa wingwe iki wingwe iyo ni shaje ni brand irari urumva urayizi wingwe so byose barabinywa abo babana problem bo uri kuri gusa nuko iswingi jamwe nk'ubu rero nk'inzoga igene zazimbye inzoga zinazimbye ntizinaborere uti prefere biga binyarutsa rero nkaho jewe ni free iwabo n'umukobwa tugiye iwabo twebwe nta cyitwazo ngo kubera ngo iwacu ngo mama ngo akijijwe ngo nibiki tubasanze iwabo batuzimana ivyabo ego mugabo natwebwe niba dusanga nibaza ku rugo papa yitwa Nindire umunsi baje mu rugo kwa Nindire ntibazitwaza ngo bamemera kuriya mutakunywa soda kwenda mbere kubera nivyo aha mu rugo nivyinjira unabisikia umutobe bitoke iyo bingine ahandi sivyo rero ivyo ni ibintu bibwirizwa kubahirizwa rero ukwemera dufise rimwe kuradukoresha amakosa niyo mpamvu burya ikintu cyitwa umuco je yari metre mu verno twicaranye aratubwira ati mwari mukwiye kuraba ingene mwo kwicara mwebwe dukora butengaza makuru ni iki n'abaririmbyi tugasaba yuko leta yotegura ico bita etat généraux y'abantu bose bakora mu gisata kugira tumenye umuco w'ikirundi n'uwahe mu mwaka wa 2023 turakwiye kumenya mu Burundi umuco ni tumenyeshwe umuco kuko no munsi bini mu ngwana bari benshi bakunda gura nazo gasanga aragize poste ni ngomba guhonyanga imico uri iyo mico ntuzi exactement umuco w'ikirundi n'uwahe cyo kibazo kinini cyane dufise hamwe twomenyeshwe umuco wacu ukatufatanya nayo madini nuko kwemera uko biri kose tworonka solution sivyo kuko ndavye nk'umumanza mu muco w'ikirundi jewe nzi yuko naje ngana mu rugo iwawe nakira inzimano we umpaye kuko mumufise umuco ingene mwakira abashitsi niyo mpamvu no munsi haje umushitsi avuye hanze batwara ingoma bakamuvugiriza kagira icyo abashitsi biteka barabavugiriza ingoma bakabavyinira ni uko nawe twe tugiye iwabo ahandi usanga hari indi mico yabo hari za South Africa hari imico abakobwa usanga amabere ari mu kirere abatamba easy ni muco wabo kandi uwo ni untouchable umuco n'uwigeruko gwako uravyumva rero turakwira kumenyeshwa abarundi umuco wacu mu 2023 nuwaye nidusanga tuko turakorera mu muco mu 1920 aho usanga tuba turiko turihenda ibihe byarahindutse ibintu byose byaragiye birahindagurika rero n'umuco urabajo ntiturenga ai mugabo mu kirundi bivana n'imico y'ikirundi tuvanga tukagarukiriza ngaho ari nayo mpamvu mu rugo kwa Edisson mu rugo kwa Mutama iwacu badusanze ivugizo twaronse abashitsi
aho bashitsi baje turabakira me tubakiriye bivanye nuko Edisson asanzwe ari umunyamuziki urumva bica yari yatumiye abanyamuziki abaririmbyi benshi bagiye batandukanye yatumiye abaririmbyi benshi batandukanye icyashye gikurikira abanyamuziki nabo bamaze kubatumira igice kiba nuko umunyamuziki hava ngatikoze mu gahogo n'inanga yari ihari inanga y'amaconco bayita inanga piano muri Pentecote bavuga ati ngo inanga y'amaconco yari inanga yari ihari rero kibanyi baca bumva ibindi bintu oya ninanga igihe bayitwara bavuga ati ngo ko ninanga bayitwaye ngo biza kugenda gute urumva rero Fizzo yari hajya D1 yari hajya kandi yaje afise programme yuko baza kwikora mu gahogo baririmbire abari ngaho mugabo mu gihe tuba turi mu rugo kwa Mutama mu kwakira abashitsi turabaririmbira sivyo abageni turabaririmbira urabyumva ico kintu rero nico cabaye Fizzo agiye kuririmba indirimbo yahamagawe na ntuzenya na MC MC yari Christasavye arafiye gusa kuririmba burya igice kinini cyari babona umukobwa wa baragiye kubera benshi barapentecote je nabonye baguruka muri video yari yapostinzwe na yari Tracy yari imaneko nta wundi muntu yo postinge je nzi ko bagiye kugira gushikana jewe ahantu nzo ndiko ndakora urubanza umuntu yitwa Drizzy imetero 1000 kubera ugi ivyabonye byose atako uko nakuramwe na titre Fizzo kujya nyereka aba bantu muri entertainment barakenewe of course Drizzy ni zaidi akoresha umwanya Fizzo amaze kuja kuri stage amaze kugenda tanguye kuririmba gato bacomotse n'amabibiriya binyegeza umenye namaze kubona abantu bariko barasohoka imvura ikira baje ngo bagiye gushikana ari igiseke ari inyuma ya Fizzo baratwishyura urubanza niko babo bibiriya nkuko mengo uramaze kubona imvura nirikiragwa abantu bariko bararuka nta hantu baja kugama iyo imvura iguye udafise ishashe utereka ku mutwe Chogenda go. Ngenda niruka kugira ndabahantu ikinga. Ari ukuntu ugenda uku. Nukuro bagiye. Bibiriya. Wose hanze. Soka. Haje bariko birukaga nuko naho rero ucubona rero yuko ucubona amafoto yuko Edisson yo batatwenze kuko hajya uri mu rubanza je nasohotse ndababwira hanze ati amakosa nayo wacu bavyeyi none ndanababaza none mwebwe iyo mana mwemera ntiharira ariko yari yaririmbye indirimbo nziza atani ikitwa ingwane si umupenekota kubonanye dread ntakubona akunda mwicaha ayo gati shetani nimubabonye ko ari satani ntage ntibabona Fizzo babona umudayimoni yavuye from nowhere Dayimoni ari D1 kwa Dayimoni yarafise udushatsi duki yarafise ega D1 kubera je mu nyuma mba ko ajya ndi chef shara mu nyuma nacenja muri protocol nafise baje ya protocol mu nyuma D1 nara mu protocol gushika gati none gasha Fizzo abaye satani wewe nawe bica bigenda kira je mu mengo ndaka Dayimoni rero uva winjira mu aho rero Dibone hanu Dibone yari yicaye piano yari nyuma yiwe ati none gasha koko na piano ati ngaha ni bayita piano numvise bayita inanga inanga ya Dawidi none inanga ya Dawidi yagiye ati hana numvise kare mu pianiste nga rero ari ukuntu mu pianiste waguma ariko aravuza kandi uve iyo ndirimbo yari ihwanye n'urubanza
ya byari bijanye deja ahubwo je naravuga ati diwa naza guhagurukira akaririmba nawe none agacaririmba rafisaga no karirimbo vraiment none akaririmbo keza ikiwa vita jewe Edisson odeta no hazuze intambara za gute je ndi tayari kugwanira odeta niyo majambo agize indirimbo je nibaje yuko batatahuye peut-être nk'amajambo ari mu ikibazo sindirimbo ni satani bad mini bad boy ila indirimbo yiwe je maybe ndibaza irya joro nyene naciye posting ati Superman ikararida kwije umuriyoni ku mateka yakoze mu rubanza rwa Fizzo cyava muri kino gihugu buya je ndi umuntu wa mbere na postinze ko Superman yakuje umuriyoni saa 9 z'ijoro ya narabonye post yavuga ati irakwije umuriyoni ngo abandi bose bagiye kwipostinga saa 4 saa 5 mwijoro umusije sinaryamye naguma nengana no kwikwiza umuriyoni eko bavuga yari yahezagiye yari yaciye mu matwi y'abantu Fizzo nawe atuye agatelefone gutya bayi yataha direct ega oya ari nkawe simbizi nkawe irya skandal iragushikira uriko uririmba je narabonye yaratanguye kwanza arabanza araraba karehere yarava muri muzi mugarabandanye Fizzo n'umusoda aramenyereye ingwano zo arabandanije araririmba gusa sinabonye suite aka video kari gatoyi urumva yararirimbye burya haca hazundi mu mpera abwira MC abantu umuntu kuko Imana abantu baraduheranye mubwira hagariki ni mwagiye kumubwira hagari umundi mu mama nyene yambaye nyene bitambara mu mutwe no mu penekote kubera ko ti umukobwa bari abapenekote gusa apara baba DPR bo mu Rwanda bamwe banatamba oya reka penekote yo nga unagize gusa naguki bacaba guca mu rusengero uratambye urumva rero ebana kandi rero ariko na pasteur yabashingiye ariho yarari kandi babashingiye umusazi Edisson bari kumushingirira imakamba ngabo munywa aba technique bamushingira ngaha ibujombora rero mugabo urumva ikintu cyabaye ingorane yabaye kubera musanzwe MC ntushaka kugenda kuririmba utabibwiwe urumva niba munagiye bwa ati bavyeyi ni mutubabarire amakosa nayi wacu kuko maybe nuzenya Christian Savye nta konsenye yari afise Christian Savye ni bari MC ndibuka mu nama ya mbere no twayaze about ivyo uravyumva by'ama playlist indirimbo n'ibiki Christian Savye ni yari yaje aho hose mwavuga twari ko turabiyaga ati burya rero ashaka kuzapene ko nuko mugabo urumva Fizzo yaje afise konsenye kwaza kuririmba maybe hari kundi kuntu bagihinyanyoye kandi n'umukobwa parika yabizi maybe urumva ko Fizzo ntari kwiyadukiza na diwa ntari kuza azi ko aza kuririmba atari byateguwe maybe afise ukuntu bari babiya na diwa ntari yaje azi yuko aza kuririmba bose nabwiye ko diwa ni Fizzo amaze kubona yuko agiye nawe yaciye yambwiye ati nyereka honja namucishije ahantu nk'ugiye kwiyarurira idame ashatera agenda ndamunyeka ari ngaho usaga baragiye batanafunguye vraiment no yari kugumaho guta Dayimoni atwandukize nawe mugufasha reka anyandukize nawe mugufasha Dayimoni gusohoka reka nawe rayifashije kiribo bokosho ya makasharaka baba toka pepu ndayisohora urumva kandi ubanza rwarenze ruhera ntibasubiye kwinjira twarasohotse turanegosya turadumuga Imana yose vyabaye umukobwa bamaze kumutanga heureusement mugeni umva byose vyabaye handi madive yavuga ati mugabo nta magaba badusavye ntaki twara hari abasigaye nyene bakeya nyene mugabo tusemple bagusura ubanza rwarumeze neza gusa ni hamwe buri gihe iyo uteguye ibintu by'amateka ntihabura akantu kaza kubyitambika imbere kandi rero birababaje ko ibintu byose biriko biraba muri no misi iyi ni nyishu turiko turahabwa sivyo
turavye nka ingene dufate nk'urubanza rw'amateka biye bya debene byabaye urane ko byarangiye ukuntu karaba n'urubanza rwa Edisson rw'amateka rubaye rurangiye uku iyi ni sinye ibintu vyiza biriko biraba imbere. Yeah, of course. Ni sije ndabifata nka ndabifata ngo je fete ikintu cyose je kiba pepote kiba kiza cyane kibije kiranyigisha kwa ni kiba cyabereye ubusa. Babyo ikiri important yarabikoze ntiyabikoze. Yeah, yarabikoze rero duhagarare hagiye yakoze iki ivyo bindi byose mu tudetaye dutoya na importance twoduhereza ingwane y'abarundi uno musi bariko baragira ama commentaire kuri izo details zakenewe mugabo bariko baravuga ingene umesha makuru yashiye kuri urubanza rw'amateka nk'abandi imanza nkaziga tuzimenyereye ku bantu bana baba boss ana bagwiza tunga no barakora ama mariage nk'aka Edisson mu journaliste harenga umuziki akuru banza rw'amateka gojya kibanza kizimvye uravyumva abantu akagaburira abantu plus de 300 personnes fata plus de 300 personnes ku sahani nigwa 30,000 ça fait 9 millions uravyumva so urinze wumva rero umuntu akanamuha views big oy indira oy dabo ufate gusa gufungura abantu barenga 300 kuri prime hajya hari mu kabari avuga ati je bindi byose ni sawa muge kumva nushire ko decor aho rero nashira ko ama decor ashaka ko nibindi rubanza n'ibintu byinshi merana umutwe ya nta rubanza niko banavuga ngo nta rubanza ruba ni rubanza runini abantu rero gufata umwanya yage about ivyo uravyumva gacha bigenda uko hamatuna ivyo byose byabaye urumva d'une part urumva ko ari ahantu Fizzo yabaye touché d'une autre part umva nawe yamaze kuja muri Mirigenge na cyane yaciye muri Mirigenge nawe yarakuja miliyoni nyuma y'imyaka irenga 30 ata miliyoni arakwiza ama views kuri YouTube urumva ni amateka mu ya n'amateka yego sibizgerageje kuraba urubanza rwa Edisson yahoze tugana no ku musozi w'ikiganiro cacu nike kintu vyakwigishije nike kintu wasigaranye muri wewe ikintu wasigaranye muri jewe nuko industry haciri kirakura industry yacu ni kiriya industry yo mu myaka yahera ya industry umuntu akorera mu muziki bamufata nk'ikintu nyene bon nk'umuntu atari serie uno munsi namba umuntu muri industry ashaka kugenda gusaba umukobwa muri Pentecote bakamwizira bakamumuhereza ico ni ikintu gihambaye cyane ico ni ikintu cyo kutwubaka gutega aba entertainer nukuri ni ikintu cyo kutwubaka kandi ikintu gihambaye cyane gose ni ikintu gisho no kuturemera ikizere muri aba bakuru peu importe urashaka gusanga nk'ivyabaye kwari kugira batwikire vibe babone ko atabintu bini ko agatugatoba amata ntigera kaba kanini je rero navuga ati tweme duhagarara ku bintu binini turiko turakora ntidusamazwe n'utuntu dutoya tubayeho imyaka n'imyaka abaririmbyi abantu bari muri entertainment je mbonye yuko ndonka ama views menshi mbona umengo nahejeje ibyo ni bito ama views ni bito cyane hari ibindi biri nyuma urashobora